Imyaka 32 irarumanye abarundi bemeje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Hari kwigenekerezo rya 5 ruhuma umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 991 abarundi biyemeje gusubiza hamwe basenyera ku mugozi umwe maze banama rimwe. Ni muri iyo ntumbero televiziyo yagendeye intara ya Karusi kugira ngo abanyagihugu bo muri iyo ntara batuyagire ico bazi kuri ayo masezerano, akamaro yabagiriye n'icokorwa kugira ngo agume atsimbataye. Byavuye ngira mu gucanamwo kw'abarundi kuko harageze ubumwe bw'abarundi abantu ntibabwumva kumwe uko bari basezeranye birahinduka. Bimagije guhinduka rero batangura kuvuga indimi nyinshi. Bamagije kuvuga indimi nyinshi hama harageraho bacanamwo. Mugabo rero bamagije gucanamwo n'ubundi barasubiye baraja hamwe kuko basanze injyane atacu yobashikanako. Bamaze kubona rero atacu bashitse ko baciye baja hamwe, mbe catumye kitugarukanira ubumwe bw'abarundi harabaye ibiganiro vy'Arusha. Nivyo je no ufata yuko byongeye kugarukana ubumwe bw'abarundi. Hama rero iby'Arusha bamagije kubivugana ko byarashitse na mu gihugu hagati, birashika naho abanyagihugu babitwigisha. Bamaze kubyigisha rero abantu barabyumva kugera n'abari bamagije gufata ibigwanisho baraja hamwe. Bamagije kuja hamwe rero twaciye tuvuga ati bwa bumwe bw'abarundi buragarutse. Bumagije kugaruka rero bamaze kubutwigisha tukabwumva kumwe. Mwarabonye yuko ubumwe bw'abarundi bwaratumye intambara ihagarara. Intambara imagije guhagarara twese twaciye dushikirwa aha mu gihugu hagati. Twebwe umunsi mukuru umwe bw'abarundi icyo tuwumvamo nuko abantu bose mu miryango ubwa mbere itarabona giza, harimo imiryango y'abatwa n'abahutu n'abatutsi. Kuva ico gihe umwe bw'abarundi butanguye kwamamazwa, abantu baritahuye baramenya ko bose ari bene Burundi, bose ateza gusenyera ku mugozi umwe. Nk'ugwaruka ubumwe bw'abarundi dutahura ko ari abarundi baba bari hamwe basenyera ku mugozi umwe, imigambi yose bayikorera hamwe, bagafatira ingingo hamwe mu bintu byose. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ego yarakenewe cyane kubera ubumwe bw'abarundi bwaratumye abantu dushobora kuja hamwe, dushobora kutinubana, biratuma dutera imbere kugera izisaha, biratuma ata munyagihugu ariko aho nyangwa ariko afatwa nabi, yabugwaruka haba mu bantu bakuze, nta muntu ariko afatwa nabi kubera ubumwe bw'abarundi. Ubu bari hamwe bariko basenyera ku mugozi umwe. Ubumwe bw'abarundi butwibutsa igihe twabwiyemeza twese muri ico gihe, bigitangura wamenga ni ibintu bibuke buke bisa n'ivy'abantu batatahura. Mugabo muri iki gihe, muri iyi myaka yose tumaze, ubu no kuri ubumwe bw'abarundi barabutahura cyane gose. N'ikimenyamenya aha Ikarusi ubu nta vy'abahutu, nta vy'abatutsi, nta vy'abatwa, twese turi abarundi, dufise ubwoko bw'abarundi gusa. Tuvuze ubumwe bw'abarundi twumva kunywana kw'abarundi mu butandukane bwabo, no kuvuga tukarengera ibyo byose byadutandukanya. Dutanze nk'akarorero tukarengera ibi by'amoko, tukumva yuko twese turabarundi, abahutu, abatutsi, abatwa, tukumva yuko twese turi bamwe atakidutandukanya, tukanwana mu byo dukora byose. Mu ntara ya Karusi abanyagihugu baragendera ubumwe.
ivyo bakabigaragariza mu gukorera hamwe mu makoperative, mu guhana abageni no mu gutumirana mu manza zitandukanye, eka no mu gwaruka ubumwe babukamisha iterambere. Amoko twarayarengeye kuko n'ibikorwa rusangi turabikora tukabihuriza hamwe, kandi ivyo ari vyose turavyitaba atangorane, kanatsinda ndavye no ku mutumba aho dutuye nta muntu ashobora kuvuga ngo je ndi umuhutu cyangwa umututsi ndi umutwa, dufatanye mu nda gose bishemeye kandi atankeka irimo. Ivyo rero bumwe bw'abarundi turiko turabona ko buriko burafata umurongo mu barundi kubera ivyamoko turiko turabirengera. Ubu turabona ko abantu bafatanye mu nda kabisa, ukuvuga bageze ku ntuze ku buryo bw'uko basabana abageni. Umututsi aratwara umuhudukazi, umutwa bageze ku batwa, naho yuko basigaye babyarana ko. Jewe ivy'ubu nivyo mbona kuko bafatanye mu nda, nta by'amacakubiri kiriho, bariko barabigabanya kabisa. Amasezerano twatoye aradufitiye akamaro kuko umwana w'umurundi wese, umutwa, umuhutu, umututsi, dushize hamwe tugasangirira hamwe. Nk'ibintu byo dushira hamwe barabikorera hamwe, uvyo kurimira hamwe bamwe barabica bishoboye ko bakiri bato, bararimira hamwe bakuba berekanye yuko bakiri hamwe n'undi bakundanye. Umutwara amje kumusaba ndamumuha, nawe ndamushimyiwe, ndagenda kumutora iwe nkamutwara. Ndamushimyiwe ntacyo tumata mumpa, amushimyi wanje yo mutwara, kuko umuhungu n'umukobwa bafite uburenganzira bwo kuba hariho hose, kuko umurundi kazi n'umurundi bararengeye ubwoko kugira ngo umutwa atware umwana wari we wese amushire mu nzu, nawe umwana gwa mutware nawe kwa kundi. Ego turabugendera cyane kuko twese uno munsi turahana abageni, abahutu, abatutsi, abatwa, ndetse hari n'imiryango wasanga inenana ngo ngo nokwe no gukoraho igikombe canje. Mugabo uno munsi siko bimeze, uno munsi twese turi ku kivi cy'ibikorwa by'iterambere. Mu isanzwe uno munsi ubumwe bw'abarundi bako bukamisha ibikorwa by'iterambere mu kuja mu mashira hamwe yo kwiteza imbere, cyane cyane nk'ishira hamwe nk'inuze sangwe ya koperative sangwe yaratumye abantu benshi banwana, kuko bamaze guhabwa ibitungwa bose barahanahana, umuhutu n'umututsi n'umutwa bose bagahanahana, kandi igitungwa kiri kwa naka bose barabona ko ari icabose. Mu gwaruka ubumwe buriyo kubera haba mu mashira hamwe, haba mu migwi y'ugwaruka, ubumwe buriyo kuko ubwoko bwose burimwo, baba batwa, baba batutsi, abahutu, barabwirana bakaja hamwe bakavugana ibijanye nuko bo kwiteza imbere kugira ngo bashire hamwe imigambi yabo. Ubumwe urumva buba burimo kubera baje inama bakavugana ivyo bagomba bakore. Ibikorwa dukora byerekana ko tutinubana mu gwaruka, abo ushobora gusanga bashaka gukora imigambi yo kwiteza imbere, ugasanga arahamagaye uyundi bakaja inama bagakorana. Dufate nk'ubu nko mu makoperative, cyangwa ugasanga bagiye mu mashira hamwe yo kuziganya no kuguranana, ugasanga bari hamwe, ivyo bikorwa bakabikorera hamwe, bariko barerekana ubwo bumwe. Kubisanzwe ubumwe buriho kubera kugeriza isaha yabo wo muri FNL, CNDD-FDD, IPRONA, dufate nko mwishira hamwe, no kuvuga mwese mukoraniriza ivyiyumviro hamwe, hama ntibaraba nico mu mugambwe kanaka, ntibaraba nico mu mugambwe kanaka, no kuvuga byose bija hamwe bikaba ensemble, bakabitorera inyishu hamwe. Urumva ubumwe bw'abarundi vraiment barafise ico bumaze cyane. Ka ikindi naco kitwereka ubumwe bw'abarundi, nkuko nabandi bamya bivuga, n'abatwa twarashikiriwe
ubu turaja mu mashirahamwe atandukanye, bamwe bakaja muri za sangwe, abandi bakaja muri ayo masirike nyene, ugasanga mbe n'ubwoko bwose, abahutu, abatwa n'abatutsi, ugasanga turaguranana neza, n'ubudafise uburyo ugasanga aronka 1000 mu ndwi, arazanye 500 turamwakiri, kurose 700 uratanga 200 y'agateganyo hamwe wogwara bakaronka n'ibihumbi 10 bagufashisha, ukaca utanga n'500 koteje. Abimana yaheza gihe nabo baratanga 200. Aho rero tuca tuvuga ati ni bwa bumwe bw'abarundi, kuko urumva mudafise ubumwe ntimwogira imigambi nkiyi. Nkuko babivuze na twebwe abatwa naho amatongo utwo dufise ari duto duto, murashobora kuvugana muri 4 canke 5, ugasanga ejo mugiye gukorera umwe, bukeye mukaja ku wundi, ugasanga ikivi wokoze indwi ugikoze mu minsi 3. Aho rero tuca tuvuga ubumwe bw'abarundi ko buriho. Ubumwe mu gutora umurongo kugira no musi umwene gihugu wese dufatanye mu nda. Ibikorwa vy'iterambere turumwe. Amashira hamwe, hari amakoperative, hari za sangwe, hari n'izindi koperative usanga zitandukanye zabene gihugu. Ayo mashira hamwe y'amasirike mu kibano ukuri turabona ko ubumwe kabisa ubu ari sawa. Ubu inyungu tubona mu bumwe bw'abarundi, umwene gihugu arishira kizana. Umwene gihugu ntaniganwa ijambo, arashikiriza iciyumviro atadegedwa, kuko avuga ati ndiko mvugira mu gihugu canje kandi ndiko mbwira abanyumviriza bantahura. Ego ugaca usanga rero umwene gihugu ari mu bikorwa by'iterambere, habiwe na cane cane akorora, akarima, abandi bakiga batekanye. Tukabona abana benshi ubu bariko bararonka n'amadiplome ku bwishi, kuko ubu biga batekanye muri bwa bumwe. Ubu no kuri turashima cyane gose, kuko birafise akamaro. Ko nabujya ubu uri kuraraba, urabona cagisabisho kimwe bakunda kuvuga nk'abanyakatolika canke abaporoti, bavuga ati dawo twese uri mwijoro. None ko tuva ku muntu umwe, katugiye gusenga twese twicara mu isengero twese turi bamwe atangorane, kuko iyo tugiye mu isengero nta uravuga ngo dawe wabahutu izina ryawe nirinahazwa canke wabatuca ayo wabatwa. Cyo gituma rero benshi babirenga ko kubera abazungu murazi yuko abakoroni ibyo batugiriye bagenda baraducanisha mu imigwi, ngo bamwe bashoboye iki abandi bashoboye iki. Mugabo turashima gose n'ukuri, turashima kabisa. Ubu icemeza ko ubumwe buhari kandi bukomeye, wabene gihugu bararamukanya, barashingiranira mu nzego zose z'igihugu. Ubwoko bwose buriyo, no mu ntwaro mbere turimwo ubwoko bwose burimwo. Ne mumvaga yemwe ubwo bumwe mumva butakomeye, baratsimbataye mu migambo itandukanye. Murazi yuko atamugambwe n'ubundi wemerera utarimwo ubwoko bwose, gira murabizi. Nukuri no mu mibano y'imigambwe je ndabona ngaho ikarusi no kuri ngaha muri zone ya Buhinyuza nta ngorane nini. Niyo tubatumiye ku bikorwa by'iterambere baraza bo twese tugahurira hamwe tugakora ibikorwa hamwe. Ari ugize ingorane, ari nk'uwabuze umuntu turafashanya, ari mu rubanza rw'umunezero twese turahahurira atanye wanje wangura. Baramaze gutahura yuko imigambwe itodutandukanya hagati y'amoko canke mu budasa bwa politike. Uko iyo hageze kwiyamamaza umwe wese agenda akashikiriza imigambi y'undi agashikiriza imigambi yiwe, atawanje wangura atawuriko araryugwa rubundi. Hanyuma utsinze bakamuyoboka. Ko mugambo uri ku butegetsi bateza kuyoboka kuko ufise imigambi y'abene gihugu bose udacaguye. Boko bwose ngaha nta ngorane, bafatana mu nda, ufise imanza tumira uyundi, ufise ico yirengeje afasha uyundi, gushingiranira bose ntihoraba n'ukuri ni vyiza cyane gose. Ubumwe bw'abarundi bubaye dufashite nka 1993 n'intara Karusi no mu nyuma harabaye haba ibintu by'intambara, ariko mu nyuma n'ukuri ubu utwegeyeho uko tubibona nta ngorane hari mu banyakarusi, ubumwe burahari. Ego bumwe burahari, abene gihugu mu butandukane bwabo bari ku mirimo, barahurira mu makoperative, barahurira mu mashira hamwe no mu bindi bikorwa bitandukanye by'iterambere, byose turabifashanya.
Umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi abanyakarusi barawuhimbaza mu guhurira ku cibutso c'ubumwe bw'abarundi. Tumaje kuja hamwe ubumwe bw'abarundi twaciye tubugaragariza mu minsi mikuru. Bw'ubumwe bw'abarundi bwagaragajwe n'iminsi mikuru harimo n'inkino kuko n'inkino z'imipira zaragarukanye ubumwe bw'abarundi. Eka na twebwe abatwa turashikirwa kugera aho umutwa nawe afata ijambo agashikiriza iciyumviro ciwe. Rero no munsi ho tugeze ubumwe bw'abarundi tububonera hajya kuri stade kuko iyo turi kuri stade nkuko n'abandi bagiye babivuga twese nko muri iyi ntara ya Karusi hari igihe amakomini yose ahurira kuri stade tukaca tubona rero yuko ubumwe bw'abarundi ubu bwaramajije kwamamara aho umuntu yumva ijambo akarizirikana rishikirijwe n'umunyacubahiro guhera nko kumushikiranganje aba yavuye Bujumbura kenshi bakunda kurungi kumushikiranganje agashikiriza ijambo ryatumye ridukoranye bakadusigurira ubumwe bw'abarundi cyo busigura yuko ari gufatana mu nda. Turawuhimbaza hanyuma bakatubwira ijambo hanyuma tugataha batwariri ababishoboye baririmbye bakivyivuga. Naje ndashaje ntavyo nangishobora ijya ndirimbo ntayo noririmba ntari noshobora. Haga tukiri kwishure twarabona yuko bariko baratugora tuja ku madefile nka directeur akubwira mbara uniforme atari ku munsi wa uniforme ugaca ugenda wazobumva umenga barakugoye ariko kubera ukiri umunyeshure hari gihe utaburabona imbere utaburabona ico bariko barakubwira iyo bizoherera ariko kugeriza isaha umuntu arabona yuko kuba bariko batubwira tuje ku defile bariko baratwereka neza kuko bariko batwereka ko imbere yacu ari heza kuko nk'ubu ntiwoca ku muntu ngo ariko arahungabanwa canke ariko aramererwa nabi ngo uhite urengana. Rero kugeriza isaha kwishure barabitubwira ukamenga baratugoye ariko kugeriza isaha baragize neza cyane kandi ubumwe bw'abarundi buratugiriye akamaro gose kuko kugeriza isaha abantu bose ni bamwe. Kuri uwo munsi turatumira bene gihugu bakaza tugahimbaza uwo munsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi. Ahanini duhurira ku cibutso c'ubumwe tugashira ko ngori z'amashurwe hama tukibutsa uwo munsi hakavugwa ijambo ry'umunsi tukibutsanya aho uwo munsi wavuye igituma uwo munsi w'ubumwe bw'abarundi wabayeho tukacibutsanya hama tugahimiriza n'abene gihugu kubandanya rero tubumbatiye ubwo bumwe. Intambamyi zikunze guhungabanya ubumwe bw'abarundi nibisuma vyikinga ijoro bikiba mu mirima hamwe n'imanza zidacibwa n'ingoga. Abanyagihugu bo mu ntara ya Karusi barahanura abo batarajijuka kwegera abari ku kivi bakabereka ingene ubumwe bw'abarundi babukamisha iterambere. Ku kijanye n'amatongo nico mbona mugabo kandi dufise bwa bumwe nyene ko nyakubahwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu arimwe arakurikirana neza ibijanye n'ubucamanza turiteze yuko mu minsi bizogenda neza kuko ahandi nka twebwe ataburyo dufise nukuri twebwe umutwe agize urubanza nukuri uraburana ukavuga ikintu basokuru barose itongo mugabo wagamije kuri kunyaga twebwe ntitumenye uko bigenda akurushije uburyo itongo arari gutwarana. Nk'ubu turafise imanza muri iyi komini ya Buhiga abatwangira zimaze nk'imyaka ishika 15-20 baburana kandi wewe ukabona yuko ukuri kugiye kuja habona mugabo mukanya ugasanga urubanza rwasubiye kuba rutoto kandi uwari ifise ukuri akarenganywa wewe uwo muntu ukuri nka jewe ndi mu mboneza ziserukira abatwa ndi mu mashira hamwe y'abatwa atandukanye izi za niproba ndi muri zo iza SDD ndi muri zo ariko turatakamba ati batume baturonderera n'umwavoka yo dukurikiranira ayo matongo ugasanga umutwe yatsinze urubanza itongo giwe kuza kuri mushikiriza ntibikunda ukazosanga yaraserembye uwo mutwe ugasanga n'amaguru yarahereye ku nzira hariho bamwe aho ku masentare birirwa bicayeho rikarindira rirenga bagataha atani ijambo. Ibintu tubona ko bishobora kuba byohungabanya ubumwe n'ubusuma bwo mu mirima mugo ubwo busuma nabwo bwo mu mirima ntabwo bwitirirwa ubwoko runaka. Urasha gusanga umutwa yiba umutakiba cyangwa umututsi akiba nobwa rero kwivyo bitotuma hatosekara umwe bw'abarundi
kuko dusanga twese iyo ngeso abeshi bayifise. Ujya muntu abona ko ariko arikumira akagerageza kwegera abandi akababaza ati mbe hajya anye bimeze gute, hama bakamusigurira ukuntu ibintu bimeze. Je nibaza ko ubumwe bw'abarundi buzotsimbatara gusumba umuntu atabaye nyamwigendako. Twese tugiye hamwe byose birashoboka. Ko ari we wese yovuzima akaje ibuntu akitahura ko ari umwene Burundi, ari umunyagihugu mu bandi atikengereje. Hama ari we wese akamenya yuko ibikorwa by'iterambere bimuraba, agakura amaboko mu mpuzu agakora, kuko uno munsi umushinga wo kurwanya ubukene no kurima. Tukaja hamwe, arabahurira mu makoperative bakaja hamwe bakarima, hama ivyimbutse muri ya myimbu bashize hamwe bakamenya ko adategeza kuyisesagura. Ico gihe bizotuma abantu tubaho neza gusumba uko twari turi. Abasuma ni babandi usanga bahanurwa ntibumve bakama kumarigara, gacu usanga hageze ijoro bariko baragira ivyabo, mbere benshi baranafatwa ubu ugasanga bariko barahanwa, kuko vyasaba ko abantu bakora habona, bakagenda habona, bakaja mu manama bimeze neza, ata muntu agenda arabundabunda. Ubu mu bisanzwe abo bantu nubwo bahari ntibagwiriye, n'abantu bari kurushi babandi bintumvanye usanga ari ntovyi. Impanuro notanga siyindi, abantu nibumve ko ubumwe bw'abarundi busasagaye kandi buriko burakorera mu gihugu cacu, mbere no ku komine yacu, mbere no ku mutumba. Abantu baje hamwe bareke kwikumira umenga ntaco bashoboye kandi bashoboye, hama baje mu bikorwa byo bateza imbere kugira nabo batekane. Nukuri impanuro notanga, abarundi bakwiye gufatana mu nda gose, bagafashanya, bakaja mu mashirahamwe, bakaja mu bikorwa by'iterambere, bakiteza imbere mu ngo zabo, mu ngo zacu twese, kuko nta turabarundi. Turamaze gutahura yuko twese turabarundi, tuvuga ururimi rumwe, tukagira imico imwe. Ntaco buza yuko abantu badapfumbatirana bakabana neza muri ubwo bumwe bwacu. Yego turamaze gutahura gose, ubu birashimishije gose. Yego kuva aho haje intwaro ya demokrasi hoho yacisasira gose, byo vyamoko oya turamaze kubibabwira kenshi. Umurongozi bamushizeho ntumubona mu bwoko, cumubona mu buvyeyi. Nyene icubahira umukuru w'igihugu y'Amerika karabisemerera. Umurongozi ntagira ubwoko, ntagira umuryango, ni umuvyeyi wa bose. Impanuro notanga nuko uwo wiyumviriye gushiraho ubwo bumwe bw'abarundi, nuko yabonye ko hariho kitari kimeze neza, nkuko twamaze kwivuga ibege igayatse. Rero notumirira abarundi yuko twokwicungera, ntidusubire mu byo twabayemo, tubumbatire by'ukuri ubwo bumwe, tububungabunge, kuko nitwanabubungabunga niho tuzobandanya dushika kuri rya terambere rirama. Hari ubumwe urushato rw'imbaragasa agwifuka batanu. Abarundi bofumbatira ubumwe bwo soko giterambere. Ubumwe bwacu tuzabuyaga, yewe tuzobuyaga, bwacu tuzabuyaga.